Ugutwi kwose kumva ico gushatse kumva, amaso yose abona ico ashatse kubona, ndetse ntaco umunwa uvuga utaciyumviriyeko. Ni ukuvuga ko ubwenge bw'umuntu aribwo buha ico uwo muntu yovuga, buva mu bwenge kandi ni imigambi iba yagambiriwe mu mutima. Uno munsi niho twabonye post y'uwitwa Bernice, uwo twari dusanzwe twita Madame Satbi, Madame Saturama Bafre, ashira ku rubuga ngurukana bumenyi yuko uwitwa Satbi canke Saturama Bafre dusanzwe tuzi nk'umuririmbyi w'umurundi abikora neza, akurikiranwa n'abantu benshi, atakiri umushinga ntahe wiwe, batakiri kumwe. Ubu unya ijambo akoresheje ngo I'm single mother, ndi umumama ari ukwiwe ari wenyene. Yaho yaciye abandanya avuga ati sinshaka yuko Satbi abandanya yitwa ngo se w'abana banje, kuko umuhungu wanje ari uwiwanje jenyene. Ubu umuhungu ntakiri wa Satbi, ngo ni umuhungu w'ubwiwe Bernice. Satbi ntakiri uwiwiwe. Ivyo abantu bashaka kumva nivyo bumva, niyo jambo natanguye kuvuga. Uno Bernice yoba yashatse guha urugambo abandi bantu tufata abansi ba Satbi canke abantu bamukurikirana, sinzi, nitubizi. Wowe dukurikirana urashobora kutubwira impamvu yo babishizeko ico yumvira. Gusa ariko tugerageje kuraba, abenshi bagiye baraposta nabari basanzwe bamufitiye akantu twokwita nk'akayigo. Turabona nka X-Ray Bam, umuproducteur wa Akes Dan, akaba na manager wiwe mu director memta, niwe yashoboye gushirako amajambo nyene yaduteye ubwoba kuri story yiwe ya page yiwe ya X-Ray Bam, avuga ati ngo ibintu biraza nabi, none baramutse batandukanye, couple yarigize iminsi itavyorosha, none tubifate gute? Na rugambo bashatse gutanga canke ko manager ari waza kuvuga? Umuririmbyi nkawe ntaco yarafise bivuga, kuko Akes Dan ta post yiwe turubona avuga kuri Satbi vya Bernice canke X-Ray Bam yarabifisemo inyungu ivy'uwo mugore wiwe wa Satbi. Abandi baririmbyi benshi barako baramuhanura, gusa ariko twibaze yuko bariko babikorera mu ibanga, kuko ata post nimwe turiko turabona iriko iraja ku rubuga ngurukana bumenyi. Mubandanye mudukurikirana, Jean de Genio Nyishu.